n'umukuru w'igihugu hari abamukritika na papa se w'abakatolika hari abamukritika n'Imana mushobora vyose nikundwa na bose hari abakunda shitani ati none wewe uraka individu donc ucaye makuraje ndiga amashuri menshi kubera kudubura ndagenda kuri Notre Dame naradubuye kangahe ndatora concours mbo wa mbere mu Burundi bwa naradubuye kenshi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je nitwa Christian Savye, mesha amakuru amaze imyaka 22 kw'isanganiro. Nkunze muri no minsi kwita Nsavye umuhungu wa Savye umuzukuru wa Savye. Ahora ndakuze mfise imyaka 50. Ngira njane mu myaka 70. Je navukiye mu Ngagara mu quartier ya mbere. Nkura nk'abandi bana kakira umupira football nk'abandi mu quartier. Narize muri maternelle quartier 2 ndaja quartier 5. Ndiga amashuri menshi kubera kudubura. Ndagenda kuri Notre Dame naradubuye kangahe ndatora concours mbo wa mbere mu Burundi bwa naradubuye kenshi. Ego turaja kuri Saint Esprit muindwi yariteka ico kintu kivuze kubera iki muri concours kuwa mbere parce que iyo mbaye wa nyuma canke nkaba mu banyuma ndivuka ko nigeze kuba uwa mbere urumva bikaca bimpa morale bivuga yuko umuntu hariyo periode kumererwa neza na periode kumererwa nabi. Secondaire narize ku mashuri atandukanye za Saint Esprit narize kuri Burundi biga kuri Ene narize amashuri mato ca ntangura akazi makuru nagiye gutangura akazi muri 2023 ntanguye university nize Université du Lac Tanganyika mw'ijoro naho nyene namaze imyaka myinshi kubera ko à chaque fois tuga mw'ijoro tugiye mu wa kabiri wasanga twatangiye turi nka 30 mu wa kabiri ugasanga dusigaye turi 10 hanyuma mu nyuma tukarindira b'inyuma ego ndatinda ndayaheza kubera kuba patient zari bigoye kuva ku kazi baja kwiga mw'ijoro hanyuma kubera kuba patient aratinda arahera naramara n'indi myaka 7 narahejeje mugabo ntarapresenta hanyuma ariko baravuga bati tugira bakoresha amakarte ya sense ejo bundi ni ngari 2015 niho rero ndabona ko ntegeza kuyaheza cyaragira present kitabo kijanye n'ivyo muziki w'abarundi musique engagée izi wanje urumva hama muto bwanje rero narakunda umuziki cyane gose natawe ku mu DJ mfise imyaka 3 nshaka naza ko baha amafoto nari nshaka kubona ibintu bita amaturune disque amadiske nkamenya nkabona dimension yayo nkabona couleur yayo nkacamenya indirimbo ni y'ababonième ni ya Frédéric François ni ya y'abakongomani imbiri ya Belle Tabouret yiki aho yari imyaka 80 hanyuma narakunda kuririmba mama yabimbwira ati akaribu kose batwigishije ku ishuri naza ndakamuririmbira narakunda kuyaga haje abashitsi muhira bagasanga niho ndi narabatera inkuru gushika abavyeyi bazi contrairement petit frère yaratekereza gose jewe namnyagisha abantu ababanyi abashitsi gushikaho igendo nka nakazi kwisanganiro mama wanje avuze ngo ariko Imana irakunda uwayo ngo ari kintu bari gushobora atari kuyaga kuri micro wakuze yagisha abantu urumva nukorera rimeze birimo mu vyatumye rero ntaho urundi we nkumva nanezerewe gukora akazi k'ubujournaliste ego narakuriye nakuze mu mwanya hari amagumu ya 93 mu Ngagara hari abasanze sheke bona abantu bicana kubera ko nakuriye muri pionnier ivyo bintu ntivyigeze binteresa baratwisha gukunda igihugu gukunda abantu gukunda abanyagihugu
kudakurikira amacakubiri. Wasanga rero abandi bari mu bindi twe tutabigiyemo. Narakuriye kuri centre jeune Kamenge mu magume ya 94-95 tubunda tuva mu Gagara tugenda hajya barasa turyama tusira tujya twatahati bazotsindayo mugabo tukaguma ko hari ahantu hahuza abanyingagara abanyacibitoka abanyakamenge abanyakinama ivy'ubwoko vy'intara ivy'imigambwe naco vyatubwira twebwe bagera muri video forum tukayaga kuvyerekeye amafilm atandukanye aba Gandhi yaba Martin Luther King tukabiyaga ugasanga ibibazo igihugu gifise tubicisha mu nama tutabicishe mu ngingo. Ico kintu carafashije biradutuma tumenya kuyaga mu gifaransa ko kwera ko ayo ma video forum ava mu gifaransa no kwiga ururimi congereza n'Icyespagnol ndazi Icyespagnol dukiya twagiye mu ishuri twigiye nticari kinininya nivyo vyanamfashije kure kiganiro bita special sasa kwisanganiro narize kuvuza un peu de guitare ndashaka gufata amanote makeya majeur abo twiganye ivyo Espagnol benshi barabandanije cyane abo twigije guitare barabandanije bamwe baraba ba artiste bakomeye yego nico gituma imiziki ushaka kuyitahura parce que le son Twarashize ivyo Espagnol vyanyenyeje byaratumye shaka kugiganiro bita special salsa ko la plupart indirimbo zaba ziri muri salsa. Urumva definitive naragize sport naragize musculation naragize gym tonic naragira cross naragize shotokan atari umaze nk'imyaka 12 ntagira sport nanje ntabwo kumva blow centre de délégué no kuri vyinshi yaho bimara oya gusa hari ibintu bimwe gukunda umuziki n'ibintu biri muri reflexe y'umuntu ibintu bikujamwo ibintu bisanzwe mugabo kora twaciye muri cyo twarabyina tukabyina turirimbira gwa gasore ikintu nk'ibyo biratera imbere hanyuma sinokubwira ngo je narinzi ko nzimumisha amakuru nkiyeje ishuri sinagize amahirwe yo kuronka exit ikwimenya nabora yuko ntegerezwa nace ndonka ku kazi hanyuma nshaka kwiga mu joro ama école privée ya université niyo yaragikomera hanyuma urumva nari maze iminsi niko rondera akazi banyirukana hirya hanyuma nkorokeye ku isanganiro igitangura sinaba retenu parce que hari izindi critères baraba bashaka kwekilibra abagore n'abagabo twari en compétition batura umugore hanyuma mugabo bari bamaze kuromaka talent yanje barampa stage après 6 mois hajya natangwe isanganiro maze 6 mois de natangwe juillet 2023 batanguye le 18 novembre 2022 c'était juste ngira nka quelques 6 mois après hanyuma rero barampa ivyo nsoma nayimenyereye gusoma kuri Saint Esprit batwigisha gusoma ko twari exposa avec un accent nziza kuri Saint Esprit baguhaye accent ya bien na développer kuri centre jeune ko twigishwa n'abazungu twayaga arawe max y'igifaransa y'Icyespagnol twayagira neza hanyuma bambira ntera gakuru ko nari mu animateur ku centre jeune Kamenge birangyohera hanyuma canakora nakoze ntazi kwari kurondera gusakaza ariko umuvyeyi amaze gukubwira ati nta n'ikindi nabona ugakoze rero raciye mbona hajya ntawe umenye umwana gusumba umuvyeyi cyane cyane nyina yamwonkeje numva kuba umujournaliste mugabo hari ibintu bimwe nibuka ari umujournaliste yitwa Apolinaire Gahungu yakunda kugira traduction y'indirimbo mu cyongereza agashika mu gifaransa kuri deuxième chaîne aho hari mu myaka ya 89 91 92 uretse uyo hari undi yitwa Simon Nyandwi twaciye dusura turakorana nigeze kumva afata interview y'umuntu yitwa Nigiza David tuzokwiruka itariki 17 z'ukwezi kwa 11 yashengeye mu mwanja cera mu cera kabiri ndumva ndyohera uwo mesha makuru yako aramubaza ari kumfira agwaye hari asigaje nk'ukwezi cyangwa quelques semaines ngo ashengere bijyo rero ndavyibuka ari Apolinaire Gahungu cyangwa Simon Nyandwi narumva umengo uwo mugabo ko akora aryoshe cyane à part rero ko twe twari abateleviziyo ko muhira twataye tuga televiziyo 82 nari ama emission muri Congo bayita Télé Zaïre hari ama emission rakunda nkabona aba journaliste de calibre hariho mperuka kubona yagira emission ya sport
twagiye Kinshasa dernièrement il y a 3 ans turahura kabulo mwana kabulo urazi uratage kumva ufise nka 10 ans ça fait 40 ans amukaje kumubona après 40 ans urumva ko ari ibintu biryoshe cyane nayo muyagiye ahantu kuri televiziyo y'Kongo RTNC Kinshasa urumva rero kuvyerekeye journalisme n'ivyo niyumvira ko ego byoba vyari birimo mugabo ntavyo nabona ubu niyo ngiye gutangura kubibona. Twari munani hari witwa ba Laurence Awushimike, hari ba Ines Kidashari bamuzi cyane, hari witwa Audace Makado ari muri BBC, n'undi witwa Nzeyimana, n'abandi bakobwa babiri batari bwaheze university, batari bwa kuri secondaire. Badufashe twese muri uwo mwanya wa mbere parce que ikintu no kubwira haje Imana yamenye wayo. Abatwigishije abitwa ba Nastor Nkurunziza, ba Fiacre Blezero, batubwiye ngo nta mateori tubaha, genda mu exprime. Hanyuma bakaza baraturaba ingene tuyaga. Nka jewe bashize umunsi umwe kwa gatatu hari ikiganiro citwa Special Salsa, bavuza de la musique salsa gusa. Comme hari ikintu bitwa mix zouk, bavuza zouk gusa. Hariho musique féminine, bavuza muziki y'abagore n'abakobwa gusa. Hariho musique sud-africaine, kwera ngari hakira aba Sud-Afrique. Baziko aba Sud-Afrique bigeze kuza gucunga abategetsi boga. Hanyuma je bashiramo umwanya wa salsa, kugira nze ndavuga ama frequence, zaravuga amasaha ageze. Mugabo rero ntangura kumva amajambo bariko baravuga muri izo ndirimbo, nkaca nkaraba hari twagikora ama CD ibi vy'ama computer bya bwatangura, nkaraba CD bagira bashiremo nkabona handitse nk'akarura ati et la mort, nkaca ni permita kuvuga et la mort ça veut dire l'amour, on la sauverie ça veut dire sourire, kubera ko kuba umuchef ariko aranyumva, umu responsable aca nshiraho indwi zo kurikira la même heure. Hanyuma ko nabonye ko ntegeza kubakora cette fois ci narateguye ndafata ayo CD ndarumviriza indirimbo ziri imwe nk'ipermeta kugira quelque fois ama traduction. Ivyo rero bituma rero bavuga wow uyu muntu arashoboye aha, baca barancakiriraho nyene. Sinovuga ngo mugabo racembura kuri programme banditse Special Salsa Christian Xavier. Hariho abitwa Audace Makado ko akurikira ibintu byitwa portrait, ibyo bita parole pour demain, bari bavuga agafaransa karenze, bari bafise literature irenze. Hariho ba Ines Kidashari bakora gusoma ibitabo, bari bakaze gose ibiganiro by'abadamu bita fenêtre pour la femme, bakagira accent nziza bakayaga. Witwa Nzeyimana wewe yarakunda cyane bya redaction, baramutuma mu isoko arazana reportage Sara, baca dufata twese tutangura turaba bénévole. Ico nashaka kubwira ko akurikira abajene ubu bakunze ibinyaruka. Twe twaritonda, twamaze umwanya munini turi muri stage, turaronka umwanya munini turi muri bénévolat, hanyuma turabarukite buhoro dufaga bwa dufaga twaradufasha. Kwico gihe amafaranga yari ahari baguha ijipe ukagenda aruguru kamara 4 jours, c'est frais de mission. Kadwi tsaka makara ukaduzanye amafruit balabaza ico gihe ari nkirigisiri bate yabarubu urazi ubu uzani ubulo nk'imifuka 3 y'amakara uca guhezagira aho nyene. Urumva byari bihe byiza, mugabo sino bigari bihe bindi byadushoboje kuja mu bindi bihugu gukora ibiganiro aho umva Kinshasa turagenda i Kigali hehe, indege twazifata nk'abagiye Ngozi bafata bus icaye Bubanza. Hari ibiganiro ba Makado bakora vyitwa bya Génération Grand Lac, vyari ibintu vraiment mu kazi meza cyane. Nuko d'abord hariho ama media make, yari amaradiyo make, hariho Isanganiro, hariho Bonesha yari yavuyemo, yari mwizero kera, hariho CCIB, hariho Radio Nationale, nuko izindi zaje mu nyuma, na RPA yaje imbere. Mu nyuma haraje umva d'abord ubwiza bw'inka nuko ibintu abantu baratwumviriza, twa dufise amaradiyo make, hanyuma na internet yari bwaze,
hari abantu bumviriza amaradiyo gutya bari bafite uturadiyo byo mu telefone bitaratangura, hanyuma mu nyuma biragwira biba byinshi, hanyuma abamenshi amakuru twarabaforme, baraduhereza amaformation menshi, bakaduha ico bita renforcement de capacité, ugasanga turi professionnel kandi tukubahana hagati yayo, kandi tukubahirizwa. Abo twasama interview baratwubaha, abategetsi baratwubaha cyane, abanyagihugu bakatwubaha. Ubu umengo professionnalisme yaragabanutse. Mperuka kubona umushikiranganje atemberera amaradiyo n'amateleviziyo, ico kibazo barakimishikirije, yaravuze yuko abantu ibintu bigiye kuja ku murongo, kuko nawe nyene ni mesha makuru mu bandi arazi izo ngorane naje kutizobaza arazizi. Twizere yuko azozitera umuti kandi tuzosubira kugira qualité. Kera nakubwiye abo Apollinaire Gahungu, nakubwiye abandi baje mu nyuma mu yandi maradiyo twakorana, hariho za RPA bari bakaze mu by'amakuru bitwa ba Gilbert, hariho abo twakorana mu by'imiziki, abaje mu nyuma ba Patrick Pajo, hariho ba Signorine yari muri hari radiyo yindi yaje mu nyuma yitwa muyavuga Nijwi ryawe ntuze n'ibiracahari Rema FM zaje za 2005 je crois. Ego hari aba journaliste sinshaka kwibuka na za RP plutôt bonesha, hariho ba amazina caguma nibo, hariho uwitwa umwe yagira paparazzi, hariho n'undi yagira agafaransa yitwa asigaye akora mu Rwanda yitwa ni benshi abo twahurira mu bintu vya culture hoho bose twari excellent, twari dukomeye, twese twari professionnel, twakora ibintu, twarorganiza ama competition y'Isagadura Award, buri chefs yayo, abandi ukagira ibyabo, tugahurira mu bintu bikomeye, tugatumira aba artistes bavuye hanze nabo bakadutubira tukajayo za Kigali, ngaha muri Este, Bukavu, Tanzania hoho je ndafise amafoto ndi kumwe na ba Reishi, ba JD, ba Professor J, ba TMK. Tugiye mu Rwanda ba Alexis Dusabe, wewe nako namwandika ko mu kanya, ça fait 20 ans d'amitié dukorana, afise 25 ans de carrière, je vais aller à Kigali si bigenze neza. Harabo twabona bavuka aba bamazi basigaye bakomeye bitwa ba ujya atari Medi wundi yitwa ntuze uheruka kuzino umugangira abantu ze The Ben twabona bavuka. Hari abandi bari babasumba bitwa ba Miss Jojo, hari ba Riderman, ba Tom Close, tutaravuga abakuru babo bitwa ba Masamba, abagira gospel ni Alexis Dusabe Shining n'abandi ba Aime Wizeye. Hari imigenderanire ari Tanzania, ari u Rwanda, ari na East Africa, plutôt East ya Congo, Uvira, Bukavu, Goma. Byari ibintu bisanzwe, waragenda Goma nk'ugiye ngaho Muravyi. Bon, icambere nkurikije umwuga wanje na cyane angle yanje je nk'iby'imiziki. Ndamaze kuja mu bihugu 12 kubera ibintu by'imiziki. Ama festival. Nk'ubu rero tuzojana nitwa Kabul na Cedric Bank i Malabo. Azoba 19e édition ya Sika. Iyo Sika nayigiyemo pour la première fois 2013. J'ai été classé meilleur présentateur live, meilleur MC. Hari ibihugu bishika birenga 20 ico gihe en 2013, novembre 2013. Hanyuma twarayiteguye ngaha, ubundi responsable wayo Sika ngaha mu Burundi. Twarayiteguye novembre 2022. Il paraît ko ari yaje kusubira grâce à madame Natasha yagize VIP tanga ama trophée ni kama natwe turategurira mu kinama spectacle ushaka amafoto ndaza kuyaguye arabe ibihumbi n'ibihumbagize. Twakira ibihugu 10 birenga. Urumva yuko gico ki c'est une fierté itagira kwingana kubona umuntu individu ashobora gutuba ibihugu 10 yego yayisutse cyane
ya ministère yatwemereye de la culture, ministère intérieur, mairie, commune, zone, n'abasekirite bato mu quartier. Tu vois, hariho madame Ariane, deuxième dame, yabaye marraine, yarakoze cyane, yaradufashije gose kuko niwe muntu yabaye marraine urumva arepresente ikintu gikomeye cyane muri iki gihugu. Ego urumva nk'icyo kintu caramfashije. A part ça, hari utu duto bedarisi uzi kuvoyaja, ndagenda muri banki, nk'umusaze mvuye muri banki, canke muri assurance, canke muri regidezo, canke muri pharmacie, canke muri alimentation, ninjiye na mw'isoko, journaliste ugasanga ego livre baraguprivilege, no muri bus baraguprivilege, iyo ka avantage, na ka avantage gakomeye waruka kumenya, ugasanga baraguserva niboganirwa muri banki, ukaronka iyo privilege, naho bitari akompanye n'amafaranga uraza ko gitangura akazi batubwiye ngo guje kububesha amakuru, ngo karibu ngo bwa ruzotunga, ni kubera iki ko bitaronka aho biba nk'abandi, ngo tudenonsa biba tukavugira bibwe, mugabo ntitwiba, bakakubwira mugabo ntuzopfa wishwe n'inzara, ntuzorubura amahera uriho inzu y'abandi, ntuzobura amahera y'ukurisha ishuri y'abana, déplacement, kwivuza, ivyo bita les besoins primaires, ntuzopfa ubibuze, ahubwo uzoronka le surplus. Urumva weje segonde bavuga ati none hagikeneye iki? Ukeneye aho kuki umusaya, ukeneye kwivukira ibyo gufungura, ukeneye niwaronka umukenyezi n'abana bakaronka aho biga heza n'ibiki ibintu nk'ivyo, yego kandi birankwiye n'ibindi nzobironka bizoza, nta mabuye n'intsinga ziri mu mutwe. Abo nemera banyoheye gose n'abantu nk'abangabo Leonce ba Africa Nova. D'ailleurs igihe dukora iganiro nawe naciye ba manager wiwe ngaha, c'était en 2012 gushika ubu mu Burundi sinze hanze. Hariho abitwa batorobeka, hariho abitwa ba Mathias, hariho abitwa ba Monseigneur Justin barasarangikiye, hariho n'abandi. Igituma mvuze ibo nibo banciriye agace, baracari igicaniro, baranyuzuza amakuru yabaye imyaka 60, 70, 80. Hari ivyo numva kera nk'umwana afite imyaka 10, mabano, orchestre nationale, imboneza, imigwi myinshi, urumva hari ivyo niboneye gatoya, nivyo nagiye ndatahura. Ico kintu cabaye ikintu kinini yagose kuko cantumye kuva 2012 ntangura kwibuka aba artiste. Nikiza David twahereye le 18 novembre 2002 ajya haruguru hafi yo kuri Regidezo, dufashijwe n'uwitwa Patiri Desire wo kuri Don Bosco, malheureusement yaruka gushengera. Binshiramo iyo mbuto, harajamo ba Chanjo Amisi n'abandi. Gushika naho ya 5 ans twakoze dukoranye na Akezanet documentaire ya Chanjo Amisi. Turaduga ruguru iwabo, turabona aho yavukiye, aho yakuriye, turaganira na nyina, turaganira na mukase, turabona aho yaja kuvoma gwa, turabona aho yize primaire akina umupira, turabona aho yize secondaire amatrofe ya rose, turabona aho yaryama, turabona aho yafungurira, turabona aho yize kwiga guitar, turabona yagira competition kuri Don Bosco, turayaga babaye kuva afite imyaka 5, turayaga na directeur aho hano, umva twavuye dufise nk'ama interview shika 10, turamanuka ino tuganira n'abangabo Leonce bazinaye, turaganira nabo bakoranye ubundi buzi ahora kuri RTNB, Ibrahim Musaba, turaganira n'abapfasori be bakera, umwe aheruka gushengera ça fait 2 semaines yitwa Kati, turanayaga n'undi yavye wonga mu bwiza baracariho, turaga n'abahungu be turakora ikiganiro ciza. Ikintu canyoye gusimba ibindi nuko tuko turayaga n'umwe muri abo bapfasoni yavuze ati mumaze imyaka 25 muri mu kinyoma muvuga ko Chanjo Amisi yasandaze itariki 6 z'ukwa 4 1996, ngo yangu yasandaze itariki 3. Ndabaza uwo mudamu aheruka gushengera ati preuve ni. La preuve c'est moi.
La preuve, c'est moi. C'était mon amour. Urumva abajournaliste bakeneye une pièce yerekana réellement ikintu cerekana ko ari vya vrai, peut-être acte bahita gute do décès ibiki. Mugabo tugiye kubaza uwundi mupfasoni wiwe wo mu bwiza yavuze ati je ndashaka kuzana preuve, aca arinjira mu cumba acazana ikintu bita yagita gute laisser passer. Laisser passer qui date du 2 avril 1996. Yayisavye no munsi yumvise yuko yashengeye amaca aragenda ejo aca asanga yashitse saa saba bamaze kumuhamba kubera ko abamizuma ntibagutevye baraye no munsi ejo saa sita babahejeje. Arayinyereka neza. Ico gihe rero vyaranyibukije ahantu nansisi yuko cazereka zirizwa kuva muri province winjira ahandi udafise laisser passer baca bakwita umwasaye. Urumva ivyo naciye ndavyibuka, c'était une preuve matérielle. Donc ça m'a permis, j'étais très fier nanezerewe rwose kumva yuko ivyo twakoranye na Akeza vyakuyeho ikinyoma cya kimaze imyaka 25. Nk'ivyo rero ni ibintu bifise valeur irenze ashobora kwibagira. Uga contribution gatoya abazogira ayo madocumentaire yandi bazofatira kuyo twakoze duko abantu bariko barashengera kugira ngo babandanye yagira market, kuko abantu nk'abanikiza de bicanjura miss n'abandi bamaze gushengera tuzobakora ko bisharura le 2 novembre twaragiye hajya ku mutwenzi turakora igikorwa cibuka aba artiste benshi byaramfashije kubamenya kubera ngabo Leonce twaya Africa Nova kwera ejo bundi rero uko uravuga ibintu byafashije byatumye mva mu kintu journalisme yafashije naragiye muri muvuga ko daraplayinze ibintu bize nka competition kuja muri résidence journalistique muri musée y'Itververen mu Birigi. Twarishika nk'ijana mu Burundi, mu nyuma 50, mu nyuma 10, mu nyuma jewe. Ego il est vrai ndafise urandika CV, urafise ivyo wakoze, hari ivyo bibonera biki. Mugabo ako kantu kukumesha amakuru ushitseyo niho babimbwiye ati maze nka 3 semaines bambwiye ati burya wari en competition n'aba professeur d'université bakwigishije bagusumvye ubwenge, bagusumvye compétence, bagusumvye expérience, mugabo wasubije ko rumesha amakuru. Urumva iyo avantage c'est énorme. Ego nawe nturi kinebwe turatubona isangano award n'ivyo rero birimo mu bintu vyandyoheye gose. Journalisme isangano award yara shiza habona gose. Hari prix musique, naba mu MC muri prix musique, naba muri jury prix musique va 2012, 13, 14, 15. Hari nabo nabonye ngaha twakoranye bakoraga muri media yayo twirukaga aba province yose. 2022, 23 yitwa Tagata ahamaze 2 ans je crois narakukurutse muri prix musique. Muga bica bimpa visibilité y'ahandi mu yandi ma société umuntu akaronka udutaha abana. Ivyo vyose urumva n'urukurikirane bimaze imyaka ariko nuko. Nkuko bivuze nta madefi yabura. Urumva ikintu ca mbere 2015 yatunoneye gose. 2015 yatwononeye kubera ko media zose zo ngaha mu gihugu zasubiye inyuma. Bica bituma abantu badasubira kuduhijama uko bahora. Haravuka amamedia myinshi online aradiriwa. Ya qualité yacu ya responsabilité nini nakubwiye ko ubwiza bw'inka ari uko bimwe mugabo niterambere. Ubu turi muri demokrasi, abantu bose bashaka gufata kamera agafata micro akavuga ivyo ashaka. Kenshi rero abantu ni bake bashobora gutandukanya abariko baragira medium professionnel n'ibitari professionnel. Barabivangatira ugasanga abantu bako batanga amakuru atariyo canke afise ukuri guto canke afise n'intumbero itari nziza. Ugasanga umuntu ariko arakora umwuga atana formation na ntoya afise. Ivyo rero bica bitukira challenge. Mugabo nta kundi uko mushikiranganje yabivuze aravuga ati umwese azoja mu kibanza ciwe. Ego izo nizo challenge zabonetse mugani nkenya n'umwuga uryoshe n'umwuga uryoshe
gukora uryohewe, n'umwuga utuma umenyana n'abantu. Yego nta bufaranga bwinshi burimo, mugabo amafaranga turayakura ahandi nk'ivyo vy'ubu MC biratuma mbiba nk'ubu ayo ma invitation yo kuja mu bindi bihugu, ntugira ngo aya matike nije ndayigurira. Numbwira ko kumesha amakuru n'umwuga s'akazi. Amenye yuko nkari kujya bambwiye aciye imyaka 22 ntazoba ajanye no gutunga. Birashobora gushika ukaba umucorrespondant wavuze ati ikindi kintu warakuyemo kiryoshe. Kuva 2015 gushika ubu ndi umucorrespondant wa emission bita Couleur Tropicale muri RFI. Hari igihe utanga ka reportage bakaguha udufaranga en euro. Uwo mujera gitangura abaye professionnel akaba patient ashaka kwiretrouva abaye correspondant BBC, VOA, RFI, ntumbaze ama France 24 n'ibindi Frank Aburo arashaka kugira medium yiwe ikaba commercial akagira ibyo ama pub n'iki akaronka amafaranga akomeye. Urumva yego sinovuga ngo abajournaliste barakenye ntibakenye kabisa, dore ko batarara ko bamwe barara batariye. Ikindi naco bahanura muri iki gihe barakoze kubimbaza je sinabwabibone mugabo nimvira ko bibaho. Ntuze wemere yuko umuntu akugura, hari umesha makuru ahora kugenda ari muri ivyo rero kuja kuri net acavuga ngo muragize press conference muratanga dimi ntugire ngo ayivugiye ubusa, birababaje ko yayivuze we ariko aritwengera mugabo si ikintu kiryoshe. Aba yakira before hajya ugize press conference sima kutanga amafaranga, ugiye muri atelier sima kuronke perdiem barahita acakareka wowe amakuru akuzanya bakuzanye, ntavyo kuvuga ngo ngumva ngo wabuze ya déplacement yaguhe bijya ni corruption mu bindi ntibakwiye batayaguhaye na myidogo ya ikintu gusa kiri permis ni uduze ruguru arico bita frais de mission kijya kirakenewe kuteza kubaho tugura amazi tuza kurara kuri hotel tuza kwigura ivyo urya simaka bagutorere hotel baramo cyangwa byo kubyifungura. Urumva ivyo birazwi mu buzi bwose araba frais de mission uga perdiem simpaka. Urumva kugwifana ngo wakoze ikiganiro vraiment wowe ndago ya mafaranga oyakira mbwira ko yakira ntuzopfa yakiriye. Ndaza abapasiteri iyo bagize ikiganiro wacu urabigirira abapasiteri babitre spirituel akirira nyifana kabita negatif ngo yani wanga umuhezagiro ndaguhezagire mwana uki wowe nuko ubonye insohotse ni radio cyangwa muri televiziyo negatif kubera ikabikora kubera bimenyereye kubikora kandi ababona ko ari fana by'ukuri ntabashaka kuropa bwa bazi yuko bitegeza kugenda uko hari naho abavuye ahandi yayatanze. Urumva nk'ivyo n'imyaka 22 ndi kwisanganiro ntarabikorana arimo ubona no byadukubuye c'est fini terminé ça serait trahir principe yanje. Nico gituma nifuza umwana gitangura aheraho ntacazoba ntukangwe ubukene buguma buba bwinshi mugabo uyanse ugasura ukayanga uzosanga bakuyaga. Hanyuma umunsi umwe kubera ko journalisme n'ubundi buzu kuba mu MC niki ushobora kugenda ukayura de millions kagenda haruye ubu je mbaye mu MC kwa Natasha zamera ntari nitunanigose avuga kaka naza kunisaidia ewa charavuga niko na muda naho ntaba ndaburongo sigara na jeri nuze ubuzi yuko uvuye yuca hariya kweri karayafise kandi arakurespecta. Urumva bazi yuko utaregarega mugabo umenyere kujya ruswa nereka kubivuga mu yindi radio baye nk'akamaraya rero bacaguha utwo bashaka bamuto. Urumva mugabo wayi mu MC ukoza akazi naho gahuriye no kuronka mu ruswa mu radio cyangwa mu televiziyo. Ntawe numviriza ndashaka kumviza ikiganiro bishitse mugabo je sinitaho
umesha amakuru kandi nosaba abandi bamesha amakuru ko bokora ico gikorwa. Ejo niho nahuye n'uwa forume Nestor Nkurunziza ariko arambwira wumva Christian ndaryoherwa tu es resté le même iki non niwe wabitumye tuje nga batubwiye ko Haran 2003 22 ans ziraheze batubwiye ati n'essaie pas d'être Machoke yari mukuru kuri twebwe n'essaie pas d'être Machoke n'essaie pas d'être tu es Christian Xavier tu resteras Xavier yabitubujije dès le départ ugiye gukopya ukunde kumumviza cyane usanga yako influence simuze ko ari bibi si bibi bashaka kumumviriza mugabo ntiwiteho ton akoresha ama vocabulaire akoresha ama express akoresha oya wewe nawe Imana yaguhaye impano yawe atawunda ifise iyo mpano ni wewe utayizi mbwa Imana irayizi. Hariho ijambo mu Gifaransa nkunda kumva ngo c'est plein de perles qu'il faut mettre sur surface. Aha mu mutima wacu no mu bwenge bwacu Imana yashize ibintu byinshi inestimable udashobora guharura ngo uheze. Ariko rero uronse okaziyo kabisohora ba naturel. Nk'ubu par exemple jewe nakunda gutwenga ndiko navuye ikintu nkaca naduga gatwenga kazaba ngo yo gutwenga neza gasha udakunda ingene utwenze hagaca nza kwandikira message ngo mico kirofu ukacitaka kwibaza none ivyo ngira nibi bica ari vyiza ko bavyaryoheye bamwe abantu ntibibaryohere ngira iki ndabihebe cyangwa ngira iki ngaho ugize imana ukayaga n'umuntu professionnel nk'abo bahuruzi zavuga ati mvirize tu ne satisfera jamais abantu bose. Urumva twebwe je mbona yuko nimba ufise impano yo gutwenga ukumva hari abana kubwira ko ari vyiza bibandanya ahubwo ubigumane. Narigeze kuba ndi umemsi muri Primusic hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu ibana ndiko ndagira gutya bakagira uku ibihumbi nkumva rifise force nkumva ndyohewe cyane. Hari undi muntu gutya ari imbere agira gutya toka sitaki kukubona. Urumva ubwege bwanje bwose bwagiye kuri uwo muntu umwe ntaryoheye nabihiye. Urumva numva arangabanije numva ya reflex yanje iraheze mugabo cyane ibuka ivyo banyigishije ntuzopfa satisfaire abantu ati n'umukuru w'igihugu haraba mu kritika na papa se w'abakatolika haraba mu kritika n'Imana mushobora byose nikundwa na bose arabakunda shetani. Ati dore ura ka individu donc ucaye courage nukuvuga rero yuko wewe uzumviriza ikiganiro vraiment hari abana present ibiganiro vyiza vyiza kabisa ego hari abajene bayaga neza kwera bazi bisi ndabikurikira mugabo sini concentra kuri ton yabo n'amavocabulaire yabo kugira sinsage nabayebo mbore yakajyo sinzi ko ngira mvuga ikosa hariho ibintu biharawe ziko bamesha bakuru wa Burundi bagira sport bavuga ikiyagwana bana barakivugaga ye nkuko menga ikirundi kiba nivyo uravyo vyatanguriye mu Rwanda barakora ibiganiro by'isaha 2-3 Yo ngo Ronaldo gafite amafaranga menshi ko Messi aramusumba pendant 3 heures bisamarira. Amaradiyo mwamwe y'ingozi yo yahehe hari Kayanza akatangura kubi hama twe turabifata bibujumbura no mu Rumonge na Gitega. Kwa kubera kumviriza uwundi akumviriza uwundi abajene bo baguma baba benshi. Ivyo rero si vyiza. Si vyiza urumva ton gusubiza inyuma ururimi rw'iwacu. Yego nivyo nanje nakoresha amajambo menshi y'igifaransa mugabo ton mu gukomanta match mu kugira ama critique kandi kiri naco sinzi naho nyene ko diko dihenda kira tuye na critique twagira nje ngaha ndabona ko hasa na vert ndabona ko hasa na blanc carazira ko vuga nti sanavere canke hasana blanc carazira navuga ati sanavere nkuko Minani Jean avyemeza canke bishimangira urumva ico kintu abubu abo journaliste ayibana arakubwira ngo ujye muri ivyo arakomeye gusumba naka
burya yaririmbye neza gusumba nako kurya aririmba nabi. C'est pas à toi d'apprécier. Urashobora ikintu uwemerewe, urashobora kugira indirimbo ukunda muri animation naho nyene apara mu biganiro. Naje ndakunda bomara. Ushaka kumumbuza ku kazi barabizi yuko ninjiye muri studio ntaranasaba indirimbo bamaze kunshiramo beat ya Robert Nesta Marley. Nivyo nakuriyemo kugira ninjire muri mode ya muzika. Ivyo c'est normal, urashaka kuronka ama preference ya zuko cyangwa ko indirimbo z'abatari. Mugabo nawe ntiwe exagere ngo umuzivuza zonyene ibintu nk'ivyo. Mugabo kirazira kuvuga ngo muri ivyo arakomeye gusumba naka. Cyangwa ngo uyu ni mubi ngo yaririmbye nabi. Ikintu peut-être ushaka kuvuga ko yakoze nabi. Aririmbye ibitutsi. Atukanya atukabana amajambo y'abungere. Urumva cyangwa ateranya abantu akavuga ngo mukurikira amacakubiri abandi babi barabo gupfa nk'ivyo vraiment urakuramo. Ari mu namajambo adashikwiye guca ku radio. Mugabo umuntu yirimbira urukundo akaririmba umubano akaririmba gushigikirana n'ibindi binezereza. Urumva nawe uririmba contre ta organe cyangwa ijwi ribi siwe ukwiye kuvuga ngo yaririmbye nabi. Nuko turagushimiye. urakoze.